Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabantikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Inshuro igira gatanu ibiganiro bihuza abarundi yari itegekanijwe kuva itariki ya 19 gushika itariki ya 24 gitugutu iyarusha muri Tanzania yungururijwe ku magenekerezo ya 24 gushika 29 kuno kwezi kugira abarongo y'u Burundi bashobore guhimbaza igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore incungu y'ukwikukira na Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi y'u Burundi. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere na Makocha Tembele umuhanuzi w'umuhuza mu vy'amatati y'abarundi Benjamin Mkapa mu vyo kumenyesha amakuru. Kubwa muganga Jean Minani arongoye urunani Senared ngo izo nsiguro zo guhimbaza iyo misi mikuru ni vyitwazo ubutegetsi bwa nkuru nziza bwamanye kugira budurumbanye ivyo biganiro. Kurikira muganga Jean Minani. Uko kunguruza twebwe ntivyadutangaje kuko mu byo twagumye twiyumvira twarimviye ko leta izohavugira akantu kuko biraboneka neza ko leta ya Petero Nkurunziza nabo bari kumwe badashaka koko tuboneka agahenge ku Burundi, badashaka ko twova muri aka kaga biciye mu biganiro. Nico gituma bagerageza kwitoza iyonzo, bahagerageza gutora imvo n'izindi zimwe zifashe n'izidafashe, kenshi nako zidafashe kugira ngo nibaje mu biganiro. Ego umunsi wo kwibuka injungu zacu, injungu z'u Burundi zacu, Rudoviko Rwagasore injungu ya independence na Ndadaye Melchior injungu ya demokarasi, uko bibuka ni byiza cyane kandi turabishigikiye kandi natwebwe turavyifuza ko umunsi twowusonera abarundi bose aho bari bakibuka izo njungu zacu. Kandi naho batubari mu Burundi ahari abarundi bose barenga 2 5 6 10 bakaja hamwe bakaja mu misa bagasabira injungu zacu nako bafise aho bica bakicara bakibuka injungu zacu. Ariko rero siko bwa mbere bishika ko ayo matariki ashika hari ibiganiro byarashitse turi mu biganiro yarusha nyene, ariko nicabuje ko ibiganiro biba kuko ubwa mbere na mbere si inkuru nziza aza. Inkuru nziza niwe iyo misi mikuru uko kwibuka niwe birongora ntazoza yarusha. None havuye mu umwe batumye 2 3 tukaba turi yarusha tukagira ivyo biganiro aho ko tubidindiza ivyo bintu byari ko ari intumbero nziza. Twe turibaza ko icabitumye atayo misi mikuru atari ko kwibuka iyo misi igandagurwa rya Rudoviko Rwagasore na Ndadaye Melchior bafatiye kugwitwazo urukundo rw'abo bantu ntabwo nkuru nziza n'abantu be bafise. Nta CNDD-FDD ifise ugo rukundo, nta CNDD-FDD ifise uko gusonera abo bantu turabizi. Iyo baba babasonera bokurikije inzira zabo nugushaka kudindiza ibiganiro. Muganga Jean Minani arongera akadoma k'urutoke ku muhuza Benjamin Mkapa n'abahanuzi biwe ko bari kumwe na Petero Nkurunziza mu kumushirira ahashaka murantunge. Subira mu mukurikire. Ikidutangaza rero nuko abafasha b'umuhuza abemerera igihe cyose iyo bazanye ukwitoza iyonzo kuzana ibituma bidafashe abemerera. Aho rero tugira amakenga tukavuga tuti erega babahuza kumbure arimwo arafata inzira nkunziza. Twahora noneho tubakeka ko bameze nk'abari kumwe canke babafasha. Uboho ibiza biraboneka nibibandanje gutyo bizoba ivyemezo ko bari kumwe bitumira atacizero tubagiramo. Ariko nashaka kubabwira barundi kazi ko twebwe tuzokwita ivyo biganiro. Noneho hariho n'ingorane nyinshi zari zihari mu gutumira, aho basubiye gutumira batora abo bashaka, abo leta idashaka ngo ntibazogenda, ngo hari abafise amamanda kandi muzi neza abafise amamanda baribo ari uwa mbere kwisonga ari Petero Nkurunziza we afise manda international kuko bamwagiriza yagirizwa nabiwe ko bakoze vya bicumuro vyo twokwivinyandiruko ya makosa adashobora kugirirwa ikigongwe vya vyaha ndengera butungane ari byo crime contre l'humanité. Twe turibaza ko gutinya n'ugutinya twe ko barazi neza baje imbere yacu ntaco boronka bavuga, barazi neza bajya abantu bo muri CNDD n'abajya bose babakurikira duhuriye ku meza tumwe turavuga ivyo Burundi naco usubira kuvuga ko baratuze turabazi turazinanye. Nubwoba rero nico gituma iyo umuntu agiye kuburana n'umurusho kuri yama atora ibituma kugira ngo asibe.
n'ubu batoye igituma kugira basiba ariko rindira burya ikinyoma kirimo kirakubitirwa ahagaragara ivyo bigiye gutatuka bigiye kuboneka. Coba ari kimwe mu bituma amashuri abura ibikoresho. Igipolisi ejo carafashe amatoni 5 y'ibitabu bigurishwa mu mpisho. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye akavuga ko ari intango y'ico gikorwa kizobandanya mu gihugu cose, ko n'abari inyuma y'ubwo busuma bazohanwa. Kurikira Pierre Nkurikiye. Sur plainte du ministère. Nyuma yaho ubushikiranganje bujejwe indero butanze ibirego, igipolisi c'igihugu c'u Burundi gikorera mu ntara ya Bujumbura carafashe ibitabu vy'amashuri bitandukanye, aho cafashe ibirenga itoni 5 byibwe bikadandazwa n'abantu batayifitiye uburenganzira. Musanzwe muzi ko ibitabu nk'ivyo bisanzwe bidandazwa n'abantu babifitiye uburenganzira, na cane cane ahasanzwe hahengurirwa ibitabu. Igikorwa rero kigiye kubandanya gukorwa mu gihugu cose, cane cane mu bisagara ahasanzwe hadandarizwa ivyo bitabu bidaciye mu mategeko. Ivyo bitabu bidaca bifatwa n'igipolisi, n'ababidandaza nyene bajanwe imbere y'amategeko. Ica kabiri nuko hazoba amatohoza abereye kugira ngo uwo wese ari muri iryo dandazo ry'ibitabu bidaciye mu mategeko amenyekane, tubifashijwe n'ubushikiranganje bujejwe ivy'indero. Serait impliqué dans ce commerce illicite des livres. Agashimwe ka Prix Nobel kahawe umuganga turuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Denis Mukwege mu mpera z'indwi iheze, ngo niteka ridasanzwe kubagwanira agateka kabigeme n'abakenyezi, na cane cane abafashwe ku nguvu. Uyo numwe akurikirana abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi bakorewe amabi yo gufatwa ku nguvu. Maître Immaculée Hunja avuga ko ako gashimwe kazotuma amakungu yumva kurusha ikibazo kijanye n'ibishikirwa n'abakenyezi n'abakobwa. Maître Immaculée Hunja ari mu muhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Twakakiriye neza cyane noneho kubera ku gashimwe ntikaronka abantu bose, nakashimwe gakomeye cyane ku isi yose. Ukaronse n'umuntu aba yarakoze ibintu vy'agatangaza, akabikorera ego mu gihugu ciwe, akabikorera mbere n'isi yose. Nubwo bavuga ngo nubo muri Kongo, twebwe nk'abarundikazi baharanira agateka k'umukenyezi, cyane cyane tuvuga ko bo kubahwa cyane, bakabubahiriza mbere no ku mategeko yose asanzwe bakingira. Rero hanini ivyo ujya mu Dr Mukwege akora n'intsinzi, rikaba n'iteka ku gihugu camuvyaye, akaba n'iteka kuri twebwe turabo muri ibi bihugu b'ibiyaga binini, muri Afrika mbere no ku isi yose. Twebwe vyaduhaye ingufu kubandanya, biduha ingufu kandi twishimikije yuko ivyo twamye tuvuga, ivyo twamye dushira imbere, ivyo twamye dusemerera ku isi yo twumva. Ubu rero turazi yuko ujya azotubera ijwi, aduhaye ingufu twese turi muri ivyo bikorwa. Yaduhaye ingufu twishimikije ijambo yavuze, avuga ati aka gashimwe ndakaronse, ariko nashaka kumenyesha abo bakenyezi bakorewe ivyo vyaha, babuhuye nayo mahano, yuko ubu bazokumvirizwa, amakungu azobumva. Maître Immaculée Hunja yongera avuga ko ubuhinga bw'uwo muganga Denis Mukwege ari ingirakamaro mu karere. Dusubire tumumvirize. Nubwo cyane hanini bavuga abari mu nyandiko, mu maraporo canke mu nyandiko zose dusoma, ego vyinshi vyakorewe muri Kongo. Ibijya vyaha birateye isoni, birateye ubwoba, mbere hanini ni nko kujya bavuga ati ni nabantu bashaka kugira ico bita destruction de l'humanité. Ndabivuze mu Gifaransa kuko ni nko ushaka guhonya umuntu wari we wese, narijya noneho bifatiye no kubakenyezi, aribo hanini, aribo bavyeyi, aribo bibaruka aba bantu bari kwisi. Rero kenshi dusoma ivyabaye muri Kongo, ariko icyatumariye cyambere nuko dusanzwe tuzi, nuko tutabisanga mu nyandiko myinshi. Turazi ko hariho n'abarundikazi bashikiwe n'ivyo vyaha gahomera bunwa nabo nyene afasha.
rero kuba ari hafi akaba afise ivyo bitaro akaba afise irya centre rikomeye cyane noneho igerageza gusanasana ivyo bitsina vy'abagore biba vyononekaye akabaha ubuntu arafise n'ibindi afasha ari gusubira kubaha abahahamutse akabafasha mbere akaba n'abafasha kuburana gushikana imanza zabo akazishikana mu nzego zibijejwe ari inzego zo mu gihugu ca Kongo canke akazijana mu zindi nzego mpuzamakungu. Turangiriza n'amakuru yacu mu bijanye n'ayavugwa hanze. Mu gihugu ca Cameroon habaye amatora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa Mungu. Paul Biya ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 yarimo haranira ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Yahiganwa n'abandi bagabo indwi harimwo Joshua Osi yaserukiye umugambwe urongoye iyindi mu itavuga rumwe n'ubutegetsi Front Social Démocrate mu gifaransa. Mu ntara zibiri zikoresha ururimi rw'icongereza ayo matora yaranzwe n'umutekano muke. Thierry Bigirindavyi abidushikirize. Abanyakameruni barenga miliyoni 3.5 biyandikishije nibo bari batekanije kwitaba amatora yo gutora umukuru w'igihugu kuri uwa Mungu igenekezo rya Rwigitugutu. Paul Biya amaze imyaka 36 umukuru w'igihugu yasubiye guhiganirwa iyo ntebe n'abandi bagabo ndwi. Ahanini mu gihugu amatora yabaye mu mutekano, ariko mu ntara zibamwo abavuga ururimi rw'icongereza abafashe ibigwanisho bahanira ukwiyonkora kw'izo ntara bari bagabishije uwo wese yohirahira akitaba amatora, batumye amatora atitabwa kandi abamwe ubwicanyi. Mu gutinya ibitero vy'iyo migwi iharanira kwiyonkora mu bice bimwe mu byo muri zo ntara nta tuzu tw'amatora twashoboye gushingwayo. Mwijoro rishira umunsi w'amatora haraturiwe inzu iciribwemo imanza mu gisagara citwa Kumba kiri mu bumanuko bushira uburengero. Ingane za politike zatanguye mu 2016 mu ntara zivuga congereza buke zavuyemwo intambara mu mpera z'umwaka wa 2017. Aya matora niyo ya mbere kuva mu mwaka wa 2092 habayeho abatavuga rumwe na leta baja hamwe kugira bashobore kugwanya Paul Biya. Aha twovuga nka Akeremuna na Maurice Kamto babishoboye. Hari abandi bahiganirwa ico kibanza bafise amahirwe yo kuronka amajwi atari make, ahani nka Joshua Osi yaserukiye umugambo ukomeye utavuga rumwe na leta. Be n'uwitwa Cabral Libi wakaba ariwe muto mu bahiganirwa ico kibanza kuko afise imyaka 38 y'amavuka gusa, yarashoboye guhimiriza abantu benshi na cane cane urwaruka. Ndagushimiye Thierry Bigirindavyi. Ni kuri ino nkuru dusozere ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.